mwijuru iwacu zirakamwa kuri mwijuru iwacu zirakamwa oh mwijuru iwacu zirakamwa amata ya mpwemu yera oh amata ya mpwemu yera niyo tunywa turi ku rugamba niyo tunywa turi ku rugamba twagwana tukanesha twagwana tukanesha twagwana tukanesha niyo tunywa turi ku rugamba oh niyo tunywa turi mu ntambara oh twagwana tukanesha nukuri twagwana tukanesha mwijuru iwacu zirakamwa oh mwijuru iwacu zirakamwa oh amata y'umwuka wera amata y'umwuka wera nukuri amata y'umwuka wera niho duca tuja mu rugamba niyo tunywa turi ku rugamba twagwana tukanesha oh twagwana tukanesha mwijuru iwacu zirakamwa oh mwijuru iwacu zirakamwa amata ya mpwemu yera amata ya mpwemu yera niyo tunywa turi ku rugamba niyo tunywa turi ku rugamba twagwana tukanesha oh twagwana tukanesha wamunesha wamunesha mwijuru azoja yabanesheje wamunesha wamunesha mwijuru hazoja yabanesheje ene data wamunesha wamusenzi wamunesha wamuririmbyi wamunesha mwijuru hazoja yabanesheje data wamunesha vuga butumwa wamunesha kozi w'Imana wamunesha mwijuru hazoja yabanesheje mu ntambara wamunesha mu bibazo gwanunesha ivyo urimwo byose gwamunesha mwijuru hazoja yabanesheje. Yesu nashimwe bene data, turabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Abadukurikirana aho muherereye hose, twari tumaze igihe tutariko dukora ibiganiro, ariko twaboneka tugakora live. Rero abadukurikirana mwese, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. No musi tugira ubuntu kugira ngo dushobore usangira ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana ryanditse muri Luka 12. Tugiye gusoma igice tugiye gusoma igice ca 12. Turahera ku murongo wa mbere dushitse ku murongo w'12, ariko turasoma twihuta. Yego. Mu izina rya Yesu Kristo. Muri ico gihe ishengero ry'abantu ibihumbi byinshi rikoranira kuri we, bakandagirana ahera kubigishwa biwe. Arababarira ati, mwirinde umwambiro w'abafarisayo niwe muryarya. Nta catwikiriwe kitazotwikururwa, canke ikinyegejwe kitazomenyekana. Nuko ivyo mwavugiye mu mwiza byose bizokumvikanira mu muco, nico mwongoraniye mu mazu
haruguru kizovugirwa ku mazu hejuru. Kandi ababwira mwebwe abakunzi banje, nimugatinye abica umubiri hanyuma batagira ikindi bazobagira. Ariko ndabereka iyo mukwiye gutinya, mutinye iheza kwica umuntu ikagira ububasha bwo kumukororera muri Gehinomu. Ni koko ndababwire aba ariyo mutinya. Mbega utunyoni dutanu ntitugugwa amakuta abiri, ariko kamwe muri two ntigahundukwa imbere y'Imana. Ariko n'umushatsi wo ku mitwe yanyu wose waraharuwe. Ntimutinye muturuta utunyoni, ntimutinye muruta utwo tunyoni. Kandi babwira umuntu wese azonyaturira imbere y'abantu, umwana w'umuntu azomwaturira imbere y'abamarayika b'Imana. Ariko unyihakanira imbere y'abantu azokwihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharirwa, ariko uzorogota kuri mpwemu yera ntazobiharirwa. Kandi nibabajana mu masinagogi bakabashira abakuru n'abaganza, ntimuze muhagarike imitima ico mwireguza n'ingene mwiregura n'ico muvuga, kuko mpwemu yera muri ako kanya nyine azobategekera ivyo mukwiye kuvuga. Yesu Kristo aduhana umugisha. Tube maso turorere databuja agiraze. Tube maso turorere databuja agiraze. Basenga mukuri, bihanganye murorere databuja agiraze. Yesu Kristo ahabwa icubahiro. Jambo ry'abatubwira ngo ntidutinye abantu. Be data, muri kino gihe ijambo ry'Imana ryongeye kutwibutsa ko tudakwiye gutinya abantu, ngo ariko dutinye Imana kuko ishobora kwica umubiri ikagira n'ububasha bwo guhoterera muri Gehinomu. Rero muri kino gihe abantu benshi batinya abantu aho gutinya Imana, ngo ntidutinye abantu. Muri kino gihe abanyabwenge b'ivyanditswe babaye benshi, abanyabwenge wabafarisayo bavuga ku munwa gusa, ariko mu mitima yabo bitariho babaye benshi. Rero bene data, ni muhunge, mwihane. Abatarihana mwihane, abandi mwihane kuko Yesu Kristo ari mu kuza gutora umugeni wiwe. Niba mutariko murabona aho ibihe bigeze kure, aho umwana w'umuntu ageze yuko ubwiwe akwiye kwibera amaso. Muri kino gihe abantu benshi bakurikiye iby'amadini ariko ntibigeze bakizwa. Rero iri jambo ry'Imana tugiye ngo icatwikiriwe n'icavugiwe haruguru kizomenyekanira ahabona. Hari ibintu byinshi muri kino gihe bigizwe nk'amabanga, ariko ubihishirwa akabimenya nuwegereye Imana by'ukuri. Nuwegereye Imana agahumuka amaso, kuko turi mu isi y'umwiza, turi mu isi y'umuzitanya, turi mu isi Satani ariko akora ku rwego rurenze, aho umwana w'umuntu akwiye kuba amaso akamenya ibyo arimo n'ahari. Be data, dukwiye gushaka Imana akariganza muri twebwe. Ukwiye gushaka Yesu Kristo akaba muri wewe, akaba ari agenda gushurira, akaba agendana nawe. Ukwiye kurondera ubwiza bw'Imana bukaba muri wewe, kuko abo tugera tubonesha amaso yacu, aho ubona umengo n'abantu, aho ubona umengo urizigiye, aho ubona umengo barya nyene umengo n'abantu beza, Satani yahinduye umukenyuro. Ubu ntazoza kwiyereka ari umuntu w'umubisha, ntazoza kwiyereka ari umuntu mubi, azoza kwiyereka ari umuntu mwiza, ariko wewe azi imisi yajeko. Kandi namara kugufatisha ntuzasubira gusubira inyuma,
ntuzamenya n'ukuntu wagiye, ntuzamenya n'ukuntu ushobora no kubivamo, ntuzamenya n'ukuntu, kuko ntuzasha n'ukusa kubimenya, kuko amaze kugufatisha arakugara, yakugara burundu, wowe ukaguma wibaza ngo uri mu nzirayo, uri muri nzirayo, kumbe wararangiye kera, kuko nta nubwo ubwishobora no kumenya n'ikintu na kimwe. Rero bene data, mukwiye kuba maso. Igihe kicaraheze, igihe cararangiye, isi n'isi y'umwiza, isi n'isi y'umwiza, isi yibaye umwiza, menye n'abantu bose ko ari ab'umwiza, kiretse abafite ikimenyetso, bari ku ikimenyetso c'amaraso ya Yesu Kristo. Abantu benshi baguma bavuga ngo abantu barahindutse, abantu bameze uku, abantu bameze uku, ntabwo ari bo. Ni isi isa yigeze niko imeze. Isi rero aho igeze ntabwo yemera abantu kuba abantu beza, kiretse uri ku ikimenyetso c'amaraso ya Yesu Kristo, kandi akemera ico kimenyetso c'amaraso ya Yesu Kristo kikamubako, kuko harimo n'abavyanka bahisemwe inzira y'umwiza kugira ngo baronke indamu za kino gihe. Ariko beda ndababwira neza yuko umwe wese akwiye kuba maso, kuko igihe tugezemwo ari gihe ca nyuma. Yesu Kristo ari kurategura umugeni wiwe. Rero muhunge muve mumwiza, muhunge muve mumwiza. Abantu benshi bariko barazimira, bazimizwa, bamwe bazimizwa amadini, abandi bazimizwa na bene se, abandi bazimizwa n'abita abakozi b'Imana kataribo. Umukozi w'Imana ntazoza kubwira ngo ndi umukozi w'Imana cyane nduku nuku ngo hamuye ko ari umukozi w'Imana. Ku ijambo ry'Imana ratubwira ngo abanje muzobamenyera ku mbuto bama, ku mbuto bama. Rero muri kino gihe umuza kubwira ku munwa ngo ndi umukozi w'Imana, ariko imbuto yama, kandi harimo n'abagerageza bakora ko bama imbuto nziza. Ivyo byose bisaba ko ukwiye kuba maso, ugasenga Imana, ukabaza Imana, ukaza mbega Mana, uyu muntu nuwawe by'ukuri? Mbega Mana, hano ngiye kwinjirira naho wandungitse, nahawe naho uri. Yesu Kristo hari amashengero atakirimwo, abadayimoni ari bo bariko barakora, abadayimoni bo bariko barakora. Ubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo aho babiri canke batatu bakoraniye ngo ndururuka nkabana nabo. None babiri batatu bakoranye, aba babiri batatu bakoranye bahuje imitima, ni bangahe? Ni hehe? Ona Imana iriyo. Uyu munsi ishengero usanga ryuzemwe abarozi. Tureke no mu ishengero gusa, na hari indani ugasanga uzemwe abarozi. None abarozi baba bari mu ishengero bagakora igikorwa c'Imana, Imana ari hiri, ukavuga ngo Imana ivyo yavyemera? Beshi rero harimwo kubera iki yokwemera ko intama ziwe zipfa, hakabara n'umuntu yabibona, hakabara n'umuntu yavuga ati ahantu bimeze uko. Nta mbaraga z'Imana zikiri mu ishengero, nta mbaraga z'Imana zikiriyo. Simvuze ngo ntibishobora kuba, birashobora kuba, ariko hari ibintu by'inyegejemwo indani, kuko ndazi neza aho Imana iri. Ari uwiri kwirigisha, iramwigisha rimwe kabiri gatatu, ariko ntizemera yuko abandi bapfirayo kubwo muntu yase kwihana. Rero menya abantu benshi buguruye abadayimoni bibera mu ishengero, abadayimoni bakorera mu mashengero bishakira ivyubahiro, bishakira indamu zabo. Ubafata intama akaba arizo bariko ziriko zirapfa, ariko banyene kuzibungabunga niho bariko barazitanga uyu munsi. Rero bamaso, ntabwo nje kubabwira ngo amashengero niba bitari ibiki, ariko je nkubwiye nti ku giti cawe bamaso, usenge. Abasenzi mwe maso musenge. Umuntu wese uko yahamagwa mu gikorwa Imana yamuhamagariyemwo kiberemwo maso, nawe ubwawe maso. Mureke kuvuga ngo gukizwa no gukizwa ku mubiri, no kwambara ukabwegereza, no gukora ibintu. No. Ukizwa ni ku mutima, kizwa neza, ukuri ingeso zose mbi. Ivyo bindi vy'inyuma nabwo biraza iyo umaze gukizwa neza, kuko mpwemu yera
numwakira akaza muri wewe azoza akora igikorwa muri wewe aza gikore akore nari inyuma ariko abantu bitwaje ngo imyambaro niyo abantu bagomba kwambara barangiza kwambara bakavuga ngo imyambaro reka kuraba inyuma inyuma na Satani yize kuvyambara Satani ntabwo azoza ari wa agenda Satani afite bakoresha rero bamaso iki nigihe cyanyuma nigihe cage Yesu Kristo yavuga ngo bazobabwira ngo ndi hariya ngo ntimuze mujeyo ngo bazobabwira ngo ndi hariya ngo ntimuze mujeyo ngo hariya niyo nkora ibitangaza ngo niho ngira nuku ariko ngo ntimuze mujeyo uyu munsi niko bimeze ngo nimuze tugende ari ibitangaza kubera Satani yamaze gusuka ibibazo vyishimwe abantu bafite ibibazo abantu bafite agahinda abantu buzuye intuntu abantu buzuye ibibazo stress ni nyinshi kubera kugira ngo aronke uburyo bwo kubabesha ngo hariya ngo niho babasengera mugakira ngo shaka Imana mwene data shaka Imana umwanya ukihari shaka Imana ugifise umwanya ubwo ijambo ry'Imana tubwiye ngo nimwanyihakanira imbere y'abantu nanje nzobihakanira imbere y'abamarayika ngo nimwanyihakanira imbere y'abantu wa muntu Imana yagutumye vugira Imana reka guca ku ruhande vuga ivy'Imana yagutumye reka guca ku ruhande ngo wobiki ngo ntimugatinya abantu kuko turazi ko turi mu bantu nyene ntitukabatinye turi mu bantu bariko bakoreshwa n'imwemu mbi bariko bakoreshwa na Satani ntukabatinye kandi ngo nibagutwara imbere y'abashinga naye ngo mwemu yerazo bari kumwe nawe akubwira ivyo ukwiye kuvuga tube maso data bujagiraze tube maso data bujagiraze wowe ukisamara wowe ukiri mu bigusamaza reka gusamara igihe tugezemo n'igihe kigoye aho umuntu wese akwiye kuba maso kugira ngo umenye aho ukwiye kuburi n'ico ukwiye kuburi rero data mube maso ngo mwirinde jambo ry'Imana ratubwiye ngo muri ico gihe ishengero ry'abantu ibihumbi vyinshi rikoranira kuri we bakandagirana ahera kubigishwa biwe arababarira ati mwirinde umwambiro w'abafarisayo bedata ngo mwirinde umwambiro w'abafarisayo muri kino gihe abantu benshi buzuye umwambiro w'abafarisayo abita abakozi b'Imana benshi buzuye umwambaro w'abafarisayo bambaye umwambaro w'abafarisayo uramubona ukabona umukozi w'Imana ukabana n'umuntu dasanzwe ariko ico sico abantu muri kino gihe abantu benshi bishakira ivyubahiro muri kino gihe abantu benshi bishakira ivyubahiro bishakira indamu bishakira ibiki ntabwo bagishaka gukorera Imana ntabwo bakiragira intama Imana yabahaye mube maso bamaso imvuze ngo ntibahari bariho kandi arimo batarafukamira abayari ariko senga Imana kugira ngo Imana iguhuze nabo batarafukamira abayari muri kino gihe Satani yarateye abakozi b'Imana benshi hari impfu nyinshi ziko ziraba hari amagisida menshi ariko araba benshi batangwa ku bitambo batabizi bamaso tube maso turorere data bujagiraze tube maso turorere data bujagiraze tube maso turorere Yesu Kristo agiraze mwe data ndaguhamagarira reka wihana umwanya ukihari mwe data rondera Imana mwe data rondera ubwiza bw'Imana rondera Imana ibe muri wewe ugendane nayo muri byose kuko ni utagana n'Imana muri bikino gihe abantu benshi bariko barashira ndakubwira ngo gihenomu iri kwirasa mirindiri abantu benshi kandi bazi ngo bari mu nzira yo subira inyuma urabitangiriro ryawe subira inyuma urabitangiriro ryawe wari watangiye neza ariko zohava usanga warangije nabi bamaso